Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza yerekana ko abarundi barushe kandi ko abarundi bageze aho habi cyane kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD. Ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro ku rugero rutarigira rubaho mu mateka y'u Burundi. Ibi akaba ari byo bamwe n'abandi baheraho bavuga ko iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye yari ikwiye gusambuka byihuse kandi vuba na bwango, kuko biboneka neza ko iriko iratembya igihugu aho kugira ngo ikize igihugu. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru, turaza kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu bajenerali bahambaye cyane, aho amasoko yacu yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarafashe ingingo ihambaye cyane kandi iteye ubwoba yo kugarana General Prime Niyongabo mu gihe yari yamenye amakuru ko Prime Niyongabo ariko arategura coup d'etat imbere y'amatora, coup d'etat ishobora gusiga ihinduye byinshi mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muze kumenya amabanga y'agacamutwe ndetse mukaza kumenya ibyo abarundi bahishwe biriko birabera mu bihangange muri CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akani karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro ku rugero ruteye ubwoba. Mbere yuko tubabwira ibiriko biravugwa mu bihangange bikomeye cyane, aho amasoko adushikira yemeza ko Prime Niyongabo yabafungishijwe ikijisho akaba afungiwe mu rugo iwe. Reka tubatonze tubabwire akamaramaza kariko karibonekeza mu gihugu c'u Burundi, aho Ndayishimiye aruhiye gushira ifaranga ry'u Burundi inyuma cyane, ibitarigeze bibaho n'igihe u Burundi bwari mu ntambara. Ubu ifaranga ry'u Burundi rikaba ryarataye agaciro ku rugero rukomeye cyane. Ifaranga ry'u Burundi rirabandanya guta agaciro ku rugero ruteye ubwoba, mu gihe iyi ndwi irimwo amanama menshi y'ishirahamwe komesa azorangizwa n'iya abakuru b'ibihugu, aho bukera kuwa 31 ukwezi kw'icumi 2024 hari abari biteze ko ifaranga ry'u Burundi rishobora guhakura ko akoyoko, ariko siko byifashe ku rubuga. Kuwa mbere igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi 2024 ifaranga rimwe ry'amanyamerika yavunjwa ibihumbi 7650 fabu. Ero ikavunjwa amafaranga ibihumbi 8 n'amafaranga 50 y'amarundi. Ejo haheze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kw'icumi 2024 ifaranga rimwe ry'amanyamerika ryavunjwa ibihumbi 7700 fabu, mu gihe iyero ryavunjwa ibihumbi 8150 fabu. Ni ukuvuga ko aho kugira ngo bigabanuke ahubwo nyabona byiyongereye ku rugero ruteye ubwoba, ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'u Burundi. Ibintu biriko biraba uyu mwaka ku ifaranga ry'u Burundi ntibyigeze bibaho mu mateka y'u Burundi. Twatanguye uyu mwaka wa 2024 idolari y'amanyamerika rirenga gato ibihumbi 4 fabu. Ico gihe benshi barabyikugura. Muri Ruhuhuma 2024 niho umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize yavuga ko bibandanije uko byifashe umwaka wa 2024 uzorangira idolari rivunjwa ibihumbi 8 fabu. Abategetsi ngo tera iyo sema, wamengo avuga ibidashoboka. None turangije igitugutu y'amafaranga 8 fabu ku idolari tugiye tuyishikire. Mu gihe c'intambara u Burundi bwarafatiwe ibihano embargo economique
n'ibihugu by'akarere ariko ifaranga ry'u Burundi ntiryigeze rihoronobera gutyo. Muri kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibindi bihano bikomeye byarafashwe mu bijanye n'ubutunzi ariko ifaranga ry'u Burundi ntiryageze ngaho. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko Nkurunziza naho yabiciye abantu batari bake ariko ko yasumbaga Ndayishimiye kuko nukuri ibintu byaragendekaga ku butegetsi bwiwe. Perezida Ndayishimiye aje ku butegetsi yarakuwe ko ibihano byinshi amakungu yaramufitiye icyizere ariko byaramunaniye gutunganya igihugu, gusubiza hamwe abarundi, kugarukira agateka kazina muntu, kubana neza n'ababanyi, kugwanya ibiturire kugira agarukane icizere kubafasha Uburundi n'abazozana imitahe. Ifaranga ry'u Burundi rigeze habi mu gihe Ndayishimiye abandanya kuzirika ku katsi abarundi ku ifaranga ry'u Burundi rikomeye kurusha iry'abanyamerika. Ariko iyo agiye kunyegeza amafaranga mu mabanki hanze ntatwara amarundi, ashimangiza atwara amadolari. Perezida ntushobora gukemura ibibazo by'ubutunzi udahereye ku gukemura ibibazo bya politiki. Subiza hamwe abarundi ubahirize agateka zina muntu, ugarukire ubutungane, hagarika ibiturire, umviriza impanuro, bitari ibyo urapfuye rwose kandi wishe n'igihugu ku rugero rukomeye cyane. Bamwe n'abandi bagize icyo batubwira kuri ano makuru ndetse bagira n'ibyo bavuga biteye inkeke kandi bibabaje. Jewe sinzi nuko risa. Ikindi naco nabo bazungu babitera kuko nibo nyine badufatira ibihano. Ariko Ndayishimiye agejeje igihugu ahega, agejeje igihugu ahatemba. Erega byinshi yarabyifatiye mu minwe. Ntibashireho akanama kagizwe n'abahinga mu byerekeye ubutunzi maze batange inama kuri leta, hama leta igire ico ihinduye igendeye kuri izo nama z'abahinga, kuko bikomeje gutya ibintu birashobora kuyangara gusumba. Muri make turagushimiye cyane kuba uvugiye Uburundi n'abarundi, ariko ndagusabe ubutumwa urungikire Evariste biciye kuri ka nimero yatanga ka WhatsApp kugira ngo turabe ko hari icohinduka, kuko ibyo ushikirije hano ntibimushikira nk'uko mutama wacu nta mwanya afise wo gukoresha ibi byacu byo kuza kugukurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Gusa nawe arankurikira rimwe na rimwe naho atabona umwanya wo kunkurikira umwanya wose. Mutama nuje urasemerera byinshi mu byo usemerera birakorerwa ko ibijanye n'ifaranga nabyo barakora ko bagasha, kuko bamwe bashize ikigega ca leta mu kwaha kw'abagore babo. Ariko nimba Neva asoma cyangwa se yumviriza ibyo cisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, yagakwiye kugira ibyo ahindura, kuko biraboneka neza ko Uburundi bugeze ahatemba. Ahubwo nyaragase muje guhiga amahera y'agaciro kugira niyasubira kuduga muzobe mufise menshi. Nukuri birababaje kandi birateye isoni. Banashukuru nukuri birababaje. Petero Nkurunziza yari umuntu ukomeye cyane kuko ntiyigeze ageza ubutunzi aha Ndayishimiye abugejeje. Nukuri birateye isoni. Ibi byose biriko birakorwa n'ubutegetsi bubi bwa Ndayishimiye, aho ari gukora amanyanga akomeye cyane afatikanije n'umutambukanyi wiwe. Ndavuye kwiyandikisha ariko numiwe. Kugira ngo ubone idolari ryo ryatuma usohoka igihugu biragoye cyane. Uwo shaka yaheba Uburundi kuko ntaco bukimariye abene gihugu, mu gihe abarundi badakoze ibishoboka byose ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuve kuri iyi nkuru, amakuru yacu tabandanize ku nkuru irebana n'umutekano. Ibintu ntibyoroshe na gatoya mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira aremeza ko ibihangange byarahiye bikarengwa, bikavuga ko Ndayishimiye adashobora kugumya kurongora abarundi. Gusa nubwo ibihangange biriko birakora ibishoboka byose kugira ngo Ndayishimiye aterwe coup d'etat, ariko nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikingire. Amakuru dufise nuko yemeje ko atazongera gusohoka igihugu vuba hangaha, kandi nanone akaba atagishoboye kugira ico na kimwe akora mu gihugu, ariko nawe akaba ari gufata ingingo zikomeye, ingingo zishobora kugeza ubutegetsi bwiwe ahatemba. Amakuru dufise nuko yategetse abamucungera umutekano ko bojya kugaranira General Prime Niyongabo mu rugo rwe
kuko ngo General Prime Niyongabo ari ku isonga mu bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira akaba anemeza ko igihe Ndayishimiye abatembagajwe ku butegetsi, Prime Niyongabo yahita anarongora igihugu cy'u Burundi by'imfata kibanza. Gusa benshi baremeza ko byanze bikunze Ndayishimiye yisanze nta mahitamo na makeya afise, akisanga ntaco akikoze ku bihangange, kuko biraboneka neza ko nta ngufu abasumbya, kandi biraboneka neza ko ibihangange nka byose muri CNDD-FDD bifise ubushake ndetse bifise gushaka kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi, kuko baramwagiriza amakosa y'agacamutwe, amakosa menshi cyane. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, aho tuza kuza kubaha ido n'ido tukabereka uko ibintu byifashe, ndetse tukabereka n'ibyo bamwe n'abandi bariko baratangaza, mu gihe bizwi neza ko Uburundi bugeze ahatemba, kandi bugejejwe ahatemba na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugaruke ku byo kwiyandikisha mu bazatora. Biraboneka neza ko ibintu byafashe gufata undi murindi, aho abarundi isinzi batagikeneye kujya kwisansumisha ngo bazatore CNDD-FDD, kuko babona neza ko n'ubundi gutora CNDD-FDD ataco bimaze, atanico bishobora kubafasha, kuko baraboneka neza ko byanze bikunze ubutegetsi bwateguye kwiba amatora ku rugero rukomeye cyane. Gitega Rumonge, kugira ngo winjire mu isoko ubanza kwerekana urupapuro wiyandikishije ko kugira ngo witabe amatora, cyo kimwe no kwinjira mu mashuri kubigisha no ku banyeshuri. Amasogo yagumye yugaye kuri uyu wa mbere mu ntara za Gitega hagati mu Burundi, ahari umugwa mukuru wa politiki, no mu ntara za Rumonge umanuko bushira uburengero. Abigisha n'abanyeshuri bafise imyaka yo gutora nabo bategerezwa kubanza kwiyandikisha kugira ngo bazokwitabire amatora mu mwaka uza, kugira ngo bashobore kwinjira mu mashuri. Mbere n'abanyeshuri bari mu myimenyerezo byabaye ngombwa ko bakugwayo kugira ngo biyandikishe. Ku isoko rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politiki, umukuru w'isoko niwe yafashe iyo ngingo ku itegeko ryabajejwe intwaro. Mu masoko mato mato, abajejwe intwaro, abapolisi n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD bafashe ingendo baraza gusuzuma. Kuri uyu wa mbere amasoko menshi yagumye yugoye, harahera amasaha menshi mu itangazo. Abajejwe intwaro bari batangaje ko abantu bafise ingorane zo mu mutwe ari bo bonyine bemerewe kutiyandikisha. Iryo tangazo ryasomwe mu masengero. Mbere n'amadandarizo y'abayigenga yarugawe, nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wa SOS Media Burundi yaciye ahantu hatandukanye mu gisagara ca Gitega kuri uyu wa mbere. Urupapuro rwerekana ko wiyandikishije ni rwo rutanga uburenganzira bwo kwinjira mu masoko. Ku ishuri ryigisha imibano rya Gitega Ekoso, abigisha bose basuzumwe ko boba bafise urupapuro rwerekana ko biyandikishije ngo bazokwitabe amatora. Abigisha bavuga bati nta mwigisha yari yamerewe kwigisha ibyigwa aterekanye ko ako gapapuro. Abanyeshuri 110 bo muri iryo shuri nabo nyine barabwa n'ico gikorwa. Ariko rero nk'uko Patiri Innocent Ndayishimiye, umuyobozi w'iryo shuri, abivuga, abanyeshuri 18 bo bari bamaze kwiyandikisha gushikira kuri uwo w'Imana. Abandi 87 bakaba badafise ikarata karangamuntu canke urundi rupapuro rubemerera kwiyandikisha. Ishuri ry'ubuvuzi ry'Igitega ku banyeshuri 302 bose bari mu ndaro 31 nta rupapuro na rumwe bafise ruberemerera kwiyandikisha. Nk'uko umuyobozi Desire Delice Niyongere abivuga, abanyeshuri bose bari mu myimenyerezo bategerezwa gusubira ku ishuri. Bariko bakorera mu bitaro bya Muramvya, Kibumbu na Kibuye biri kure y'ishuri ryabo. Umuyobozi Niyongere avuga ko iyo babikoze kugira ngo ashire mu ngiro urwandiko rw'umushikiranganji w'indero. Ibyo nyene nibyo byabaye ku mashuri yisumbuye y'ubuhinga ya Kristo Louis ku Mushasha no ku ishuri ryisumbuye rya Gitega CND, aho ibikorwa byari byahagaze. Abanyeshuri benshi bambaye imyambaro y'ishuri bari babonetse mu mabarabara ya Mushasha baja mu bibanza byiyandikiraho no muri komine barondera amakarata karangamuntu. Muri quartier Nyamugari na Yobo mu gisagara ca Gitega, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi nirwo rwatoye indangamuntu z'abanyagihugu kugira ngo
baje kubandikisha imbere y'uko bagaruka bafise udupapuro twemeza ko biyandikishije. Mu mugwa mukuru wa Rumonge imbonerakure nyinshi zarokoranijwe kuri uyu wa mbere kugira ngo zicungere isoko rikuru ry'intara. Umuryango umwe wonyine ni uri ku ruhande rwa karitsiye ya Birimba niwo wari wuguruye. Ababibonye bavuga bati abantu barafise icemezo ko biyandikishije nibo bonyine bari bafise uburenganzira bwo kwinjira. Abantu bashaka gushika mu isoko babanza kwerekana ko ako gapapuro canke bakaja kwiyandikisha hafi y'iyo soko. Muri iyo ntara bamwe mu bajejwe intwaro muri komine nka komine Buyengero baratomoye neza bati nta munyagihugu azoronka ikintu na kimwe akeneye mu ntwaro aterekanye icemezo ko yanditswe. Mu ntara Rumonge abayobozi b'amashuri nabo nyine basabye abigisha n'abanyeshuri bakwije imyaka yo gutora kwiyandikisha imbere y'uko binjira mu mashuri. Abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'urwo butegetsi n'abaharanira agateka kazina muntu bo muri ako karere bavuga ubutegetsi bw'igikenye, mu gihe indongozi z'u Burundi zibona ko kwitabira amatora ari inshingano abanyagihugu bategerezwa gushishikarira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.